ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 vy'amadolari y'abanyamerika. Twasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27. Turavye nko kunza habo amasite 119 turabona yuko bimbamwe ubutare ku buryo ubu bamaze kwimba ubutare bwoba bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Ikijanye n'izi miliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika ubutare bumaze kwinjiza mu Burundi, ikibazo ca mbere ni yoba amaze gushika mu banki nkuru y'igihugu BRB. N'ihinguriro rikora marble burya turarirembeje, turibaza yuko mu gihe gitoyi turibaza ko ivyo byose atakweze gusigaje ntaberetse yuko dutangwe ngaha mu Burundi natwe gushobora kwimbura amamarble. Marble mu Burundi dufise ubwoko 13. Bavuga ko ari igihugu ca mbere gica gifise ubwoko bwishi bw'amamarble. Dufise ubwoko 13. Aho rero tugomba naho nyene tuzeruze turaduza tugira ihinguriro rinini ku buryo ibihugu byose navyo bizoza ko kujya tuja kugura iburaya mu Bushinwa nabaze baza kugurira iwacu amamarble. Mwavuze muti umusoro bavuye muri ubutare mumaze imisi 100 tugo turarungika amakungu burenga hafi imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika. Nyakubahwa nyene icubahiro mukuru igihugu, none amafaranga azosahiriza gute mu ikira ry'amafaranga agaciro tuba dufise mu gihugu? Nyakubahwa bamenyesha makuru, ubwa mbere nagira ntangure nsubire kubaramutsa amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 14 Munyonyo 2025 turamutse dusozera umugambi twari twihaye w'imisi 100 wo kuraba ubutunzi igihugu gifise cyane mu bijanye n'ubutare. Uwo mugambi twawihaye kubera dukeneye kuraba ko Uburundi koko bushoboye kuronka uburyo buzotuma dushobora kuja muri yanzira iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere. Birumvikana yuko rero ari umugambi usaba uburyo. Niho rero twigira inama tuvuga tuti turabe koko igihugu cy'u Burundi gishobora kwironkera uburyo bukwiye kizokoresha kugira ngo dushike ku gihugu giteye imbere. Kubera iyo mvo rero twaciye dushiraho umugwi ucungera uraba uzunguruka igihugu cyose, uraba ibibanza byose bishobora kuba birimwo ubutare bworoshe kwimba, ubutare bworoshe yuko dushobora kubushora hanze. Uwo mugwi rero wari ufise intumbero yo kuraba koko mu Burundi dufise ubutare n'ubwoko bwabwo, hanyuma bongere barabe n'ingene dushobora gukoresha ugwaruka mu gutangura kwimba ubwo butare. Novuga yuko wari uwundi mugambi ingene tugiye gukora dukoresheje ugwaruka. Kubera iki? Nuko twasanze leta yo nyene itegerezwa kugira umugambi wo gutangura kwimba ubutare igakoresha abarundi nyene. Abarundi nabo babasha, mukaba muzi yuko ari ugwaruka. Twongera twiyo ntumbero kubera twari dusanzwe turiko turakorana n'umugambi wa payeje, umugambi ushoboye ubu gutunganya neza amakoperative yo gwaruka, gushiramo gwaruka mu bikorwa. Noneho rero ko cyari igikorwa gisaba uburyo, nuko umugambi wari usanganywe umufise n'uburyo bugenewe ugwaruka. Tukavuga tuti rero ko usanze ufise uburyo bugenewe
kuvyura imigambi y'ugwaruka aho baza barokoreranira umwe wese yo yungutse agasubiza uwundi akaronka duca turabona tuti n'ugwaruka ruriko rurimba ubutare ruriko ruca amahera kandi ayo mahera azobafasha no mu iterambere rero barashoboye muri uwo mugambi barashoboye kubona ibibanza 29 no kuvuga ni mu makomine atandukanye n'intara zitandukanye ibibanza 29 bishoboka yuko twokwimbamwo ubutare muri ivyo bibanza 29 ibibanza 13 nivyo tumaze gutangura kwimba neza kandi murumva nticari gikorwa cyoroshe hariho kubanza guhatunganya nko guharura kugira ngo ushikire ubwo butare murumva yuko vyatwara umwanya utari muto rero murumva ko ari ibibanza gushika ubututara bishika 16 bitaratangura kwimbwamwo mugabo biza bizwi aho biri 13 gusa nivyo tumaze gukoreramo byaranatumye rero tumenya ubutare dufise mu Burundi twasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27 ubwoko bwo butare 27 aho harimo inzahabu yonyene iri mu bibanza 119 novuga turafise uburere 119 bwose burimwo inzahabu aho naho tumaze kubona kuko turazi yuko nitwamara kugira uburondezi bwimbitse tuzosanga mu Burundi bwose ari nkuko bwuzuye ubutare murumva ko inzahabu zonyene zitwara ahantu hanini cyane ubundi butare twabonye ni coltan cassiterite wolframite fer cuivre nickel cobalt platine vanadium titane lithium terre plomb manganèse argent agate opale zircon beryllium émeraude rubis phosphate sulfure quartz amethyste murazi yuko na kaore yoyo iri ahantu heshi cyane n'ubundi butare rero tutarabona neza tukiriko turarondeza murumva ko twariko turarondera muri ivyo bibanza 29 niho twashoboye kubona nka cassiterite twabonye site zitatu Ishombo Busenyi na Shinge coltan tumaze gutora site imwe ya Rugero twavuga muri ivyo bibanza twariko turarondera ugwaruka rukora mugabo bisanzwe coltan hari ibindi bibanza hari abandi bariko barimbamwo mugabo twari dufashe mu misi jana twari twihaye ibibanza twakoreyeko amethyste ni bibanza bitatu quartz ni kibanza kimwe cyo mu Gahongore agate ni kibanza kimwe cy'Ibukemba hanyuma ubundi butare twashoboye kubona buri ku yandi masita 16 ni cassiterite twayibonye ku bibanza bitanu coltan twayibonye ku bibanza bitandatu wolfram iri kuri site imwe amethyste ni site zibiri kwaretse ni zitatu ibi ni bibanza tutarashobora kwimbako ibi navuze ubwa mbere naho nivyo twatanguye kwimba rero turavye umusaruro twarose ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za amethyste itoni 172 za quartz vert itoni 26 za gate hariho n'izindi rero zitarashoka turavye neza umusaruro tumaze kuronka turabona yuko hariho zitarashoka nk'ibiro 180 ya amethyste 231 vya coltan ibiro 812 vya cassiterite itoni 15 ziraga gatoyi za beryllium n'itoni 6 za agate izi ziracari niturazishora mugaza arahejeje kwimbwa ubu rero mu bisanzwe turiko turaraba ubutare tumaze gushora
burababa imiliyoni 6,834 vy'amadolari y'abanyamerika. Ubwo nibwo twoba tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza dusanga muri bwa butare burenga 27 turiko twanababwira twasanze amasite yose hamwe ari 267 aho nashizemwo bwa butare bwose navuga. Muri ayo masite 267 amasite 247 ariko arimbwa. Muri ayo rero abo bimba twarabonye amakoperative duhenda ngo ariko arimba kuko hariho nk'amasite 22 batubwira ko atana kimwe batora kandi twe tubona biriyo. Nukuvuga ya makoperative yabigenga arashobora ko yaraduhenda kuko murazi ko tutari tuzi n'ivyo twimbura. Hanyuma hariho n'abatigeze rero tutazi nuko bakora ku masite 20. Nuvuga yuko rero turavye nko kunza habo amasite 119 turabona yuko bimbamwe ubutare ku buryo ubu bamaze kwimba ubutare bwoba bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Ibi rero byaraduhaye icigwa koko dufise umugambi yuko rutangura kwimba koko ubutare. Murumva ko kare kwari nko kwimenyereza turavyo dufise biri hehe. Ubu umwimenyerezo rero w'imisi 100 waheze kuko nije navyikurikiranira. Ubu rero bizoca bikurikiranwa no mushikiranganje rero bije ubushikiranganje bubijejwe kugira babandanirize ko mugajewe kwari kugira ngo ndabe neza ibishoboka n'ibidashoboka tubone n'ingorane. Muri izo ngorane rero twarabonye yuko ubwa mbere nta bushakashatsi buraba kubijanye n'ubutare. Ubushakashatsi bukwiye turabubona ko buhari muga nta wuzi ngo bungana gute bufise agacira kahe kiretse nikere y'umusongati niyo bamaze kwerekana yuko yo bifise agaciro k'ama miliyaridi 208 y'amadolari y'abanyamerika ijya y'umusongati gusa. Muga rero aho umusongati ntihari nikere gusa, harimwo na vanadium, harimwo fer, harimwo platine. Izo zose rero murazi yuko nka platine yari ubutare buzibye cyane, fer nayo nyene murazi kwirondegwa cyane. Murumve umusongati habitse ubutunzi bunini bw'igihugu. Mugabo nta ahandi twasanze ntituramenya ngo dufise ibingana gute kugira tuce tumenya n'agaciro kavyo. Muruca mwumva yuko rero tugifise igikogwa. Ubugira kabiri twarasanze abantu basa nabihagiye ico gisata cy'ubutare. Abo bantu bihagiye rero bahori bobo bafata yuko amatongo baragiye baragura amatongo bagaca bahita ngo ubwo butare ni gwabo. Bizwi neza yuko mu mategeko ibwirizwa rigenga ubutare riravuga neza yuko wewe ugaba isi ndimwa ntugaba ubutare. Abo bantu rero basa nabahihagiye tuhashitse baraje bavuga ngo ni wanje. Nuko twari dufise amategeko nyene tuca tubereka tuti twereke uruhusha warose. Mugabo hariho abagumye batugora bafise n'ama speculation. Abo rero batugoye harate nigenda shiraho wundi mugwi w'inguvu ujejwe kuraba abantu bose ariko baratwononera badutobera mu gisata cy'ubutare kuko nkuko nari nabivuze tukibona ubutare bw'imurehe nabivuze yuko amadayimoni yabonye uburundi bugira buduge buburose ibintu vyiza. Amadayimoni hariho abantu aca yinjiramwe ubwo nyene bagatangura kugwanya umugambi. Hariho abashatse rero kugwanya abo bavuga ngo ni wanje gushika rero aho ngira abayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro hagati baragira umugwi kugira bakurikirane. Kandi rero twaciye dufata n'ubundi butare bwibwe abantu babwimba atanu ruhusha bafise bitanazwi barawunyegeje ari bamwe bahora babushora tutabizi. None naho rero uwo mugwi nawo warakoze n'uburi kukivi uko tuguma turondera umuntu wese agomba kudutera akajagari muri uyu mugambi wo kwimba ubutare. Umuntu azodutobera amenye yuko amategeko aratunganije neza aranategekanya n'ingene ibihano bitegekanijwe. Nico ituma rero nazanye uwo mugwi kugira ngo
ufashe kugira abo bantu bariko bashaka gutoba uwo mugambi bateshwe bate. Hanyuma ikindi twabonye cyatugoye ahantu turiko twimba nk'ubutare, hariho ubutare barinda kuronga n'amazi kugira butore, izo za kasiterite, izo za titane, za korta. Hari aho rero twasanze ari ku misozi atamazi ariyo, ariko twaragerageje mu Kirundo kuri Shinge na Rugero amazi yaramaze gushikayo, Ikarusi, Ishombo naho nyene amazi nibaza ko aza ari mu gushikaho kugira ngo bashobore koroherwa bariko baratunganya ubwo butare kuko butegereza gutunganywa. Hanyuma hari n'ikindi rero twarabiga, ubwo gwaruka rwariko ruriko ruriga rero no kuvuga yuko umuvuduko wo mwimbu wa mutoyi mbere hari haho twategerejwe kuzana urundi gwaruka tukuye mu zindi ntara kugira ruze kumenyereza ugwaruka rwo mu zindi ntara. Ikindi twabonye umusaruro uriho, umwimbu uriho, mugabo ntituratangura kuronka ivyuma bikwiye byo kwimba kuko murabona uwo musaruro wose twawukoresheje amaboko. Nimwiyumvire rero umunsi tuzoba dukoresha amashini. Ubu rero murumva yuko tutari dufise ibikwiye, ariko ubu turiko turavyiyumvira amahera uko azarinjira niko tugura ayo mamashini. Ico naco kiri mu vyatugoye. Ubu rero ico tubona twamaze kubona yuko umugambi ushoboka, twamaze kubona ko Burundi bushaka kwimba ubutare. Ubu n'abahora bakekeranya babibonye neza ko Burundi bwuzuye ubutare hose. Nakaryo rero kuko ubu uturondera abahinga babunyoye kugira baze gukora ubushakashatsi kubijanye n'ubutare hose, tumenye ubutare dufise n'agaciro kabwo, kuko nivyo bizotuma nababandi rero babagwiza tunga bo mu bihugu byo hanze baza. Turamaze kuronka abavuga bati baze no gufasha kugira ngo tugire ubwo bushakashatsi, tukaba twizeye yuko bizogenda neza. Ikintu rero twosaba nuko abantu bose bari mu gisata cy'ubutare icambere bakunda igihugu, kuko muravye umwimbo dufise imyaka n'imyaka yariheze bimba ubutare, tukaba tutari bwigere tubona tuti mbega hashoka ubungana gute. Mugabo minsi ijana nk'ubu duciye tubibona, no kuvuga yuko ari ibintu twakora n'amaboko. Turakeneye rero abantu bakunda igihugu, avuga ati uburundi njyanerekane ko nabo bwashoye gushora. Rero ayo makoperative yabikorera ivyabo nta muntu umwe babujije yuko bashobora kuja muri ico gisata, mugabo bazana agatima ko gukunda igihugu. Iyo bashoye berekane ko bashoye biboneke, kuko ari igihe duhora tumaramara. Ugiye wumva nko mu bihugu byo hanze bavuga ngo Burundi ngo bwarashoye ngo ubutare, ukayoberwa ninde yabushoye, yashoye bungana gute, kugira ngo turabe ko amahera yazanye. Byari bigoye. Rero turasaba yuko hobaho uwo mutima wo gukunda igihugu kugira ngo twese twubake Burundi, amahera tuyarondere tugana yambono kazoza y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Hanyuma ikindi twobasaba nuko bokorera ahabona. Turazi yuko ntituri mu bihugu byinshi byatanguye kwimba ubutare kandi tubikorera habona. Abenshi bakorera mu gifungu. Mu gatwe y'icipfuzo cyacu dushaka ko ubutare bwose buzokwimbwa kandi bugashoka habona. Umuntu rero ari muri ico gisata wese abimenye yuko ibyo gukorera mu rufuri twabivuyemo, kandi bihano birategekanije ku muntu wese azoja ku ruhande. Dukeneye yuko ubutare tubwimba ku mugaragaro, tukabushora no ku mugaragaro. Hanyuma ikindi naco nuko abarundi twese iki gisata twagira gwacu ni ubutunzi bw'abarundi bose. Naho hoba mu ntari Imana yahaye ubutunzi abarundi ibushira muri iyo ntara, ibushira muri rya tongo ryo kwanaka. Rero nico gituma abarundi twese twokora dushize hamwe. Nababwiye kubera igihugu cy'u Burundi ntituragira ubushakashatsi bukwiye kugira ngo tugire abagwiza tunga, tutarakora n'ubushakashatsi bukwiye biragoye no gukora amasezerano yo kwimba ubutare. Nico gituma twafashe ko leta y'u Burundi mu kurindira ko tumenya ibyo dufise nayo iyo yimba kuko n'umurima wayo. Leta rero murazi leta n'abarundi bose
miliyoni 12 uko zingana no kuvuga yuko tuvuze ngo leta iri kwirimba n'abarundi bimba ntagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje n'abarundi bariko bimba kwizina rya leta yatumye abarundi bose nico gituma rero bitarabugwaruka n'abandi bose birabaraba n'andi makoperative arabira yaraba mbere hari haho tumaze kubona ubutare busanzaye dushobora no kwiyumvira yuko umunsi umwe tuzobwira umwene gihugu tutuzanye ikiro tuguhaya kugira ngo nk'ubu ufise munsi y'urugiwe hariho usanga ufise munsi y'urugiwe tuba tuzi ko buhari hagiye tukavuga tuti uzokwimba azanye tuzomuha amahera naya kuko abarundi bategerezwa gutunga nyene nabo nyene muri ubwo butare abazoba babikozemo rero ntihagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje ariko arimba ubutare ni leta iri kwirimba ubutare hanyuma ikoresha abarundi igihe tuzoba twajeje ubushakashatsi tukamenya rero ingene bungana niho bizoshoboka ko hashobora kuba amasezerano nagiye andi makoperative turiko turaraba uba amakoperative afise amasezerano nabiri yonyene ni Sotrevo niyo masosiyete Sotrevo na societe Sonarek nizo zibiri tuvuga ko zifise amasezerano abandi kubera ari abarundi twavuze tuti nibimbire ku mugaragaro hanyuma leta izobaha amahera bikwiranye kugikuru nuko ayo mahera yinjira mu gihugu cy'u Burundi abo bandi rero no bahamagarira nabo bihute kuko hagahera igihe bataraza kuyandikisha ngo tugiranire amasezerano meza ameze kujya twayagize ya Sotrevo na Sonarek birumvikana yuko tuzohava biba ngombwa ko tubahagarika ariko ndakenguruka ndabona yuko ari bariko barabishiramo inguvu ndavye nkuno musa aho twagiye kuraba imabayi turabona ko bariko babishiramo inguvu nko mu gucukura inzahabu twabonye ko babishiramo inguvu twarabonye igihe twagenda mu Kirundo hariya Bugabira twarabonye yuko abantu bamaze kuzana amamashini ku nzahabu ugiye imuyinga ugiye muri commune Butihinda naho nyene bariko barimba inzahabu nukuva turamaze kubona nk'ibibanza bitatu koko arabimvye binzahabu kandi nk'umuntu atubwiye gushika atamashini turakoresha ugasanga arashobora mu kwezi akaronka ibiro bingahe by'inzahabu murumva yuko mu minsi iza bishobora kugenda neza nico gituma nabo nyene ntawe baciye inkokora mugabo dutegerezwa kugiranira amasezerano hamwe tuvuga tuti mbega twimbuye umwimbu wewe ku nguvu zawe wazanye uzotwara ibingana gute hanyuma igihugu naco kizotwara ibingana gute murumva ko ari amasezerano hagati y'abarundi abantu kuko twese turabarundi turiko twimba tuja dushora tuzana mu Burundi rero no tera intege abimba ubutare bose batangure guhiga uburyo bukwiye turonke amamashini yimba turonke n'ibindi bikoresho kugira ngo umwimbu ugwire turashima cyane iryo shirahamwe Sotrevo n'ishirahamwe Sonarek baramaze gutuma kwa amamashini ari mu nzira kuko nko baratwizeza yuko nka Sonarek nka Sotrevo na Sonarek nk'imashini zishitse iratubwira yuko ku munsi n'imiburi tworonka nk'itoni nka 50 ku munsi muca mwumva nko mu mwaka twoba turose itoni zingana iki urumva ko Burundi bushobora kogorora tugiye muri uwo mugambi rero uno munsi je kwara kubamenyesha yuko igikorwa nihaye uti wo kuyamanota angana gute jewe ndabona ko namenye narabishoboye kuko mu minsi ijana ngafata ibikorwa byo kuja mu butare ngafata n'ibikorwa narisanganywe bindi bigashoboka ko dushobora gukora tugashika kuri uyu musaruro ni vyiza cyane tukaba rero turemesha abarundi ntibaze barumviriza nk'umuntu azoyafashwe najya madayimoni kuko abamadayimoni bazokwamaho kugira bace inkokora abarundi je ndabateye intege Uburundi buratunze kuko ufise umutaho ubutunze dufise abarundi b'incabwenge bagiye kuja ku kivi dufise igihugu gitunze vyose nta na kimwe tubuze mu minsi z'intumbero dufise nuko ayo mahera turiko dushora ubututahinguye nuko tuzoyakoresha mu kugura amamashini natwe dutangure guhingura ubwa mbere tuzobanza dushore ico bita produit semi fini
tuvuge tuti dushoye koruta ijana kwijana, dushoye titane ijana kwijana. Hanyuma tugira amahinguriro nka kwivre no baremesha kwivre na cobalt, turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo turabe ko nayo twotangura kuyihingura neza, dushore produit semi fini. Turabibona ko bishoboka. Intambwe rero yanyuma izokurikira duca tuvuga tuti mbega iyo kwivre dushora iva mwiki. Ico kintu ntitwagikora akaba arico tuzoshora. Niho twasanze mu Burundi birashoboka ko mu Burundi tudashobora gukura hanze ikintu na kimwe. Dukeneye amabati biva mu cuma, ari iyo miduga twoyikorera nga mu Burundi tugashora imiduga. Ari amabati twoshora amabati. Ari ikintu cyose gikozwe mu cuma, igikozwe muri kwivre, igikozwe muri cobalt, igikozwe muri tererale, twoshobora kubihingurira nga mugabo ikintu kigenda ku ntambwe ubu dutangura gushora kugira ngo turonke umutahe wo kubandanya dukora ibindi, kuko ndazi yuko ari abantu bashobora kudutwenga ngo kubera iki ngo mutabishoye mwabihejeje. Turiko turondera umutaha aho nyene, kandi je ndashima ibi byose tuba tuvyiyumvira kubera atafashanya tukironka iva hanze. Iyo twaronka imfashanya hagiye twari kuguma duhumirije, none Imana yarabonye ko twajabutse Yorodani dukwiye kurya ivyamwa by'igihugu cyacu. Ubu rero abarundi ni bareme ahubwo tuve hasi twese, ntagira umuntu asigara atakintu akoze gishobora gutuma abona umwimbo wiwe. Murakoze rero, ikiyago na mufisi ibibazo murashobora kumbaza kuvyo twabonye muri iyi minsi ijana bishobora gutuma abantu baronka inyungu yakazoza. Murakoze, Imana ibahezagire. Ego murakoze yari icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'Uburundi kuduha kano kanya kugira ngo tubabaze ibibazo bijanye n'ivyo mweje kudushikiriza ibikorwa mwaranguye muri iyi minsi ijana mu gisata c'ubutare. Mbere ngira ngo nakanya ko kubakeza ko twumvise ko mugeze ku ntambwe ishimishije. Rero turumvise ko kino gisata c'ubutare kigiye gukurikiranwa n'ubushikiranganji nkuko mwabivuze, n'igisata kihamaze imyaka myinshi ariko kitinjiriza neza umusaruro w'igihugu. Mbere hashikana usanga ngira ngo ucinjiza ubusa kwijana ibiva muri ico gisata bitagaragara. Mbega nyene icubahiro mutekereye impanuro izihe umushikiranganje azobajejwe iki gisata kugira ngo ahamugejeje muri iyi minsi ijana ivyo mwashoboye kwibonera ahubwo bibandanye bitera imbere gusumba, ntibihave bisubira gusubira inyuma nkuko twabiheruka mu myaka iheze. Murakoze. Murakoze cyane, ubajije ikibazo ciza kuko iyi minsi ijana ibidukoze nawe nyene umushikiranganje aguma kurikirana, ahubwo n'ubutumwa rose nimwiyumvire nkamwe mu yindi minsi ijana twarakuyeho igisanze hamwe yoronke biri munsi y'ivyo twarose, azoba wenyene yihaye amanota. Kuko ico twomuhanura nukumva yuko ubu aha hose aho tutari bwatangure kwimba dutegeza kuhimba. Ayo makoperative yarasanzwe ari kwarimba, utazokora neza tuzomukuraho hanyuma duha abandi bimbe. Utazobona zana umwimbo ntidukeneye udusamaza, utari ko arakora ibintu bishemeye tuzoheza mbere urumva kumukuramwo. Hanyuma ikindi mpanura ubushikiranganje amategeko, twarabonye yuko mu gihe cyahera bari barase kurikiza amategeko ku buryo n'ubu nza mbona umuntu avuze ngo arafise ngo uruhusha nimpandabe. Birazwi neza ubu uko uruhusha rutangwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, kandi bisigura iki? Bisigura ko kugira uronke urwo ruhusha ruca mu nama shikiranganje bakabibona bakamenya amahera zo kwinjira mu gihugu. Urumva rero amategeko ategeza gukurikizwa yose uko ari. Hariho abantu bwa mbere baravuga ngo n'abanyamahanga mugabe twinjizamo ngo leta kirazira kwimba ubutare. Mugabe ingingo y'indwi iratomoye neza ko leta ishobora kwimba ubutare iyo nyene ikoresha abantu, canke leta ishobora kwimba ubutare iciye kurindi shirahamwe, canke ishobora guha iyindi society iti wewe genda wimbe hajya. Mugabo ho hose tugabura umusaruro,
kare urazi bavuga ngo amakori ngo ibi mugubu numusaruro tugabura dukoresheje murunga kunganya ijyaganyaganya umwe wese kuco yazanye tugaca tumenya ningene bigenda ayo mategeko rero ubu aratomoye irindi tegeko ubushikiranganje no busaba ni ngingo y'amajana 258 iyo ngingo yaha abantu bose bari ko barimba butare bari bafise amasezerano ko bagaruka kugira ngo bagire ibiganiro kugira habayandi masezerano mashasha iminsi 90 rero yaraheze bifata yuko uno munsi abafise amasezerano bonyene ajanye n'amategeko ariho ni y'amasosiyete abiri navuga abandi bose twapfuye kubireha uko ari abarundi tuti ni mwe murimba kuko amahera azozi Burundi nico gituma tubiharura byose ubu none rero ubu bose niba banzi bavyumve ko atanumwe uruhusha bafise ari uko ari abarundi turiko twababwiye tuti ni mwimbe kwizina ry'u Burundi tuzobahemba bavyumve neza abatavyumva nabo nakazi kabo hanyuma ikindi no guhintege nuko ubushikiranganje bwo bandanya buhintege abantu bari muri ico gisata mbere burya nari nibagiye kubabwira n'ihinguriro rikora marble burya turarirembeje turibaza yuko mu gihe gitoyi turibaza ko ivyo byose atakweze gusigaje ntaberetse yuko dutanguye ngaha mu Burundi natwe gushora kwimbura ama marble naho nyene twatanguye ni yego nivyo si ruhinguriro runini cyane mugabo ni ihinguriro naryo rizotuma najya marble mu Burundi dufise ubwoko 13 bavuga ko ari igihugu ca mbere gica gifise ubwoko bwishi bw'aba marble dufise ubwoko 13 aho rero tugomba naho nyene tuzeruze turaduza tugira ihinguriro rinini ku buryo ibihugu byose navyo bizoza ko kujya tuja kugura iburaya mu Bushinwa nabaze baza kugurira iwacu ama marble aha rero no saba ubushikiranganje gutera intege abantu bose bashaka uduhinguriro amahinguriro ahingura ubutare kuja ko tubatera intege babikore kandi bashira habona amategeko murakoze murakoze cyane n'icubero mukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi narinse akabazo gato nanje ngira mbaze mwavuze muti umusoro bavuye muri BUTARE mumaze iminsi 100 tugo turarungika amakungu burenga hafi miliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika nyakubahwa nyene icubero mukuru w'igihugu none amafaranga azosayiriza gute mu ikira ry'amafaranga agaciro tuba dufise mu gihugu ikibazo shakira kabiri nagenda gitumbereza iwanyu ariko ndaba n'umushikiranganje wa energie mine mubuze muti mugira musokore gatoyi abandanye igikorwa bara mugishikanye mubona yuko muzomwa quelle garantie canke pouvoir iyihe kugira ngo azogire neza igikorwa mu mushinze mugiye yuko mwewe kumbure babandi bashaka kunyonora ubutungo bw'igihugu babatinya kubera muri umukuru w'igihugu umuhaye umushikiranganje ni garantie izi y'umuhaye kugira ngo ico gikorwa azokirangure neza murakoze Rakoze ubwa mbere ubajije ikibazo kijanye n'ingene hatunganywa ubutunzi bw'igihugu. Mu bisanzwe amahera mva makungu samahera gendera mu mifuko y'abantu. Amahera mva makungu ni itunga ry'igihugu rusangi kijya bita reserve nationale. Amahera rero yaje yose mu bisanzwe abikwa mu mabanki. Ibanki nkuru y'igihugu biyaze. Rero umwene gihugu iyo akeneye ikintu agurira hanze acabwira ibanki yiwe kwakeneye ko bamuvunjira hajya rero cyatwononeye kubera atamahera mva makungu aba haratacu dudashora ibintu kugira agira yakwiye umuntu arayabura rero ubu dutanguye murabona uwo muvuduko dutanguye kuko ndabona yuko ubu nko mu mezi atare nko mu kwezi murumva yuko dushobora kuzoronka vyinshi ku mwimbu ugiye kuduga ku buryo rero abene gihugu ayo mahera yose abaje mva makungu ashikira mu mabanki umwene gihugu wese yabugiye kwiga kwivuza kugura kantu gagurirwa hanze no kuvuga akoresha ayo mahera avunja amwe yarafise niyo aca ahindura aha rero mbere ncembore naho nakaryo ubajije ikibazo c'ingene batunganya ubutunzi bw'igihugu biciye mu mafaranga mva makungu bugeragenda basigurire yuko hajya mwumva ngo isoko yirabura isoko yirabura umva ko yirabura ntiyera mu bisanzwe amabiro de change ajejwe kwegeranya amahera yose
ajya liquide mu bisa amahera mva makungu aba mahera iyagiye muri bijya ashobora kuba transferable iyo rero abantu bajya baza mu manama bazane noti zijana iki abajya bajejwe kuyegeranya nico gituma baronka ko akanyungu hanyuma bagaca bajana muri banki ibanki nkuru y'igihugu igaciya jana hanze agaca garuka rero yinjira mu butunzi bw'igihugu nico gituma abantu bose ngabafise amahera mva makungu bamenye ko kubera atazwi nugutoba itunga ry'igihugu bayajana muri banki acamenyekana hanyuma ibindi bihugu bigaca bigira ikizere ku Burundi kuko bufise amahera mugo burasanga abantu bayayererana mu mipfuko bayafise mu mazi wabo ayo mahera nta nakimwe ariko amarira igihugu ahubwo no kucica mu bijanye n'ubutunzi abo rero babigira ico gituma muhora mubona hariho n'ibintu twabonye burya abantu bahimba nabe basigaye bakoresha amahera mu mashugwe twarabibonye abakoresha amadolari mu mashugwe hajya igihano ni kimwe ajya amahera yose aja mu kiya ca leta kuko bawayahimbye yaba marundi yaba n'amadolari gagufinisha n'amarundi burya n'itunga ry'igihugu amarundi wowe yafisa ajya sigwawe kuko agugwa amahera yaragugwa nico gituma amahera bamahera ariko arakora ugiye kuyabika mu gifu c'inkono uba wishe ubutunzi bw'igihugu nico gituma rero abarundi bakwiye kumenya ivyo bijanye n'amahera ivyo bijanye n'ubutunzi ikigira kabiri uvuze uti mbega umushikiranganje afise garanti yihe yuko batazomugaye umushikiranganje sumutegetsi hari amategeko itegeko urirenze ko urahanwa nayandagire rero umuntu ngaha azokora ko ngwagira tobe muri iki gisata amenye yuko azoba akoze rero hahandi ku mutima ni circumstance aggravante tuzomuhana twivuye inyuma dukurikije amategeko kwa amategeko ariho kandi arahana nuva ni ntovyi izo bikwitoba iterambere ry'igihugu ico ituma rero naho mwari kubimubaza avuga ati je nitwaje itegeko rifise nta muntu numwe yemerewe kurenga itegeko aha mbere urumva ni nkuko tugabishije abahora biyumvira cyane mubwira umushikiranganje iki gisata cy'ubutare kirabamwe igiturire cishi uragaba abahinga bawe ntibazabagure mugabo natwebwe rega natwe ntitugiye erega umukuru w'igihugu aguma kurikirana ubuzima bw'igihugu na cyane cyane kibazo cy'ubutunzi burya hariho ibintu bikomeye bine umukuru w'igihugu akurikirana ubwa mbere n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano ikibazo cy'ubutungane ikibazo cy'imigenderanire n'ibindi bihugu n'ikibazo rero kijanye n'ubutunzi bw'igihugu ngira ngo murabibona iyo tuvuze ngo banki nkuru y'igihugu muramaze kubona ko ari banki yigenga umukuru w'igihugu ijya yikurikirana gukurikirana ubutunzi bw'igihugu muramaze kubona ko umukuru w'igihugu yitwa Kizigenza mu ntwaza ngabo muramaze kubona ko yitwa umucamanza Kizigenza muramaze kubona yuko umushikiranganje w'imigenderanire burya ni intumwa y'umukuru w'igihugu mu migenderanire n'ibindi bihugu nico gituma rero igisata cy'ubutunzi aha niho twicaye no kuvuga umukuru w'igihugu rero ntuvuye ngo ntazogikurikirana nihari kuko n'ikibazo cy'ubutunzi kandi noneho n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'abene gihugu dusanzwe ari ivyo dukurikirana murakoze murakoze ko makanya excellence nitwa Mihaye Kanyange ngurira radio television Isanganiro mfise utubazo nka dutatu ne duto mpera kuco yuhejeje kubaza yarabajije ikijanye n'izi miliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika ubutare bumaze kwinjiza mu Burundi ikibazo ca mbere ni yoba amaze gushika mu banki nkuru y'igihugu BRB ica kabiri ni gatoyi mbega ni kubera ko ubutare bw'u Burundi bushorerwa mu gihugu c'Ubushinwa muravye imisi ijana iheze muri ko muraraba aho ubutare bw'u Burundi buri mwarabubonye koko nkuko mwabivuze muri budget y'igihugu y'uno mwaka Uburundi burarindiriye yarenga gato imiliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi umenga murabona ku murindi Uburundi buriko bushora ubutare hanze ko buzo budget y'igihugu ishobora kuba financé entièrement par amafaranga avuye mu butare mu ishogwa ry'ubutare bw'u Burundi akanyuma mu ntunge mwavuze yuko uno munsi amasosiyete abiri ari en ordre Sotrevo na Sonarek hariho amasosiyete mwara suspense amakontra yabo
harimo Rainbow Mining bimba akabuye kakabuyenge ubutare bw'akabuye kakabuyenge uno munsi boramuka bashingishije urubanza leta y'u Burundi riteguriye kuruburana murakoze murakoze cyane ubwa mbere bwo no kubwira yuko ushobora twashoreye kure amahera nibaza ko ubu mu minsi iza azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyene ubwo twashoye no munsi ni buca buyaza nabwo nyene kuko mu bisanzwe ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko arekora amahera mugabo buvaha abuzi mwarahejeje gusinyiranira amasezerano muti kubera iki ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka ngo igihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha nico gitwa mu misiza uzosanga dufise ibisozi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi 100 vya korta itoni ibihumbi 100 vya kasiterite umwe arashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni 200 uwundi ati nkeneye itoni 500 twebwe uzanye igiciro ciza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise ni nabashinwa bamaze kuvuga ati badushorere ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikele novuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera hanyuma rero uti none muravye bizoshikaho ubutare bushobora gufinansa bije Burundi ahubwo nivyo dushaka nyene ubu uvuze ngo imiliyaridi ndwi gatoye wumvise ko twamaze kuzirenza z'amarundi mu minsi 100 gusa muce mwumva rero aha abarundi twese twovuga ruti tuje kukivi ahubwo tuzoteba turonke amahera tuja kubika natwe bimwe tuvuga gufasha ibindi bihugu none dufise nk'imiliyaridi nka 50 turiho dukora imigambi ashobora kuvuga tuti tugiye kuyashira mu ibanki hanyuma ibindi bihugu bikaza gusaba ideni erega ni kujya tuvuga ngo uburundi nabwo buzofasha rero turavye ibi urumva ni nkako yugiye guhonje bazoti wumvirije urugwago ubona ruzoryoha uriko urumviriza nk'umutobe hajyohejeje kugana uti wumva ruzoryoha uti numva ruzobisonga natwe rero iyi mponje twe tubonye busoga tawe ko busoga novuga ko mu minsi iza mwumvise nka nikere nene nikere ingana ni miliyaridi 208 z'amahera y'Abanyamerika mwumva ari muyakoresha mu mwaka umwe gakondo erega ibi byose zamurara bagaciraho bukera tuzobona inzahabu dufise agaciro kazo uzosanga nk'inzahabu ziri nko ku miliyaridi arenga 1000 uko ndabibona ibibanza 119 birimwo inzahabu nyinshi cyane uko turavye turabona yuko mwivugi Burundi harimo inzahabu nyinshi cyane kuvuga yuko rero nico dushaka yuko tuzosigara twebwe tutagisaba hanze amahera dukoresha mu gihugu cyacu hamubajije uti rero hari habari bafise amasosiyete twahagaritse cyane cyane tuvuga Rainbow Mining reka ndenya kajyo ko kuvuga iyo sosiyete kugira ngo abarundi babimenye naho boburana je naronde nico boburana icarico narakiyobewe kuko narabonye yuko namasezerano yaramasezerano ubona neza ko yarimwo uburiganya gute Rainbow Mining International yitwa Rainbow International Resources iyo yaraje ivuga yuko ishaka kuja mu mugambi wo kwimba ubutare baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano ayo masezerano yarayo kugira société mixte d'exploitation minière novuga baca bagira ishira hamwe dirimwo leta n'iryo rindi shira hamwe ryo hanze bakagira rero ishira hamwe rimwe rizokwimba ubutare mu masezerano rero bavuga bati iryo shira hamwe turishinze ucushiraho n'inzego shingwa ntwaro zacyo hanyuma leta y'u Burundi yategerezwa guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe wibanze capitale sociale
hanyuma iyo Rainbow International Resources yategeza gucija kuzana amahera iyo society ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare. Ayo mahera gacaba ayiyo society bwego. Hanyuma rero ayo masezerano asinywe ya society yashinzwe ya society yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhusha kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri tererare yacifata rujya ruhushi karuha ya society ishinzwe nshasha. Rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ntibigeze bawuzana, urumva nibo bategeza kuwuzana ntibazanye. Ayo mahera yo gukoresha kugira bimba ubwo butare ntibigeze bayazana. Iyo society nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo society. Ahubwo ya society bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ya society yo hanze ze yimbira ubutare. Nikirikora rero ikirimba atariyo yari kwimba kuko ntiwovuga ngo Rainbow Mining Burundi ngo yarivye ubutare itagira amahera, none yari kwimba gute ntifise umutahe ntigira n'amahera yo kwimba, none yivye gute? Zerekana ko hari hundi muntu yaciye ku ruhande arimba. Baci bashora itoni zishika 2,000 ngo zirarenga. Nta nifaranga rimwe bazanye muri iki gihugu, nta nifaranga ginje mu gihugu, kandi wumva hari kwimba societe na leta irimwo bagabura umwimbu. Rero uno munsi je navuze ntiburanye yoburana ngo ya societe ntitwayishinze Rainbow Mining Burundi, yoburana ngo mwaranyivye twayivye iki. Twe twasiganye itunga ryacu ubu turiko tubasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 2,000. Kandi twavuze yuko nta mwumvikano wundi ushoboka batabanje kuduha amahera yavuye muri izo toni 2,000 zashotse. Nico gituma rero twavuze uti ntimusubira gukora mutayazanye. Hanyuma bayazanye rero bazoberekanye umutima mwiza. Duce rero tugira amasezerano y'ukuri yo kwimbana kuvuga yuko ya societe Rainbow Mining Burundi ijya societe duca tuyiha ubushobozi no kuva barazana ya mahera bakayiha umutahe tugashiramwe inzego. Hanyuma iyo societe rero ni ikigiranira amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo. Hanyuma igice uruntuzeye igice gitwawe niyo societe nico abashize imitahe muri iyo societe baca bagabura. Rero umuntu avuze kuburana sinzi ngira ngo nkamwebwe mukunda gusoma ibinyamakuru mwo tubwira muti obuje mukuburana avuga mwaranyivye mwarambujije kwimba kandi urubasoye ari kwimba. Rainbow Mining Burundi naho ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona nuno munsi turarondera uti rero turondere emwe twe tuza abo twagereranya amasezerano. Urumva uvuze ngo na matati azora matati yishigwa mu ngiro y'ayo masezerano, aho naho niyumvira yuko ari bindi. Ariko nagira nkubwire hariho nabandi bari bafise amakontra na leta muri ico gihe kuri ayo mategeko ya kera. Hariho abamaze kuza kumbwira ibibazo bati mbega none muza murahindagura musubira. Hariho ingene yitegeko rishasha rije. Niko bimeze amategeko yamahinduka mu gihugu niko bimeza jana nibihe. Mugabe yitegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha. Nico bavuga bati ntuzere disposition transitoire. Mbega wowe ni waba wari ufise amasezerano na leta, leta yashaka kuraba mbega amahera wari washizemwo wari waramaze kuyunguka kuyaronka. Dusanze harayo yarasigaye utari bwunguke duca dufata tuti warubura ngahe tuba tubibona rero ko ari ibintu bisomeka tugaca tumera tuti wewe kugira wisubize warusigaje amahera ya reka rero tuyashire muri kontra nshasha iri ku mategeko mashasha. Nta kintu kigoye kirimwo amasezerano yarahari kuri iri tegeko hagira iri tegeko hari ingene muva mu vyakera muja muri bishasha. Rero nta kuvuga ngo kuburana ngo kugira iki ahubwo nico gituma handitse iyo ngingo y'amajana 258 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo kushika ku masezerano ajanye n'itegeko rishasha. Nabo nyene rero niba bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera yavuye muri izo tone bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya cyatuba tuti ubu rero ngo twumvikane ingena amasezerano agenda akurikije
itegeko rishasha murumva ntaco bavuga ngo twarabariri bazanye iki ntaco bazanye ngo tubarire none baduswa twishuza iki nico no kwishura kandi n'abandi bafise andi masezerano urumva ko atavyimburano bihari nibiganiro bisubira kuba murakoze nibaza ko ibibazo bikwiye mwanyuzwe nimugende mumenyesha abandi barundi ivyo tuvuze kuri iki gisata cy'ubutare imana ibahezagire